Nkuko mubivuze duhejeje gushyira umukono ku masezerano yo gukorana n'urwego rw'abarundi ruba kandi rurangurira imirimo mu mahanga. Rero icyo novuga nuko murazi yuko mwa kino gihe Burundi bwashize imbere umugambi munini wo kugira ngo Burundi buzoba Burundi bwifashe mu 2040 utembere mu 2060. None twararabi dusanga ku rwego rw'abarundi baba mu mahanga nabo nyene bamaze kuja imbere y'amategeko bakiyandikisha baremeye gushobora gufasha cyane cyane kwegeranya abarundi baba canke barangurira imirimo yabo mu mahanga kugira ngo baze gushinga imitahe yabo ngaha mu Burundi. Eka mbere baremeye no gufasha mu guhamagara abanyamitahe nyene baba abanyamahanga kugira ngo baze gushinga imitahe yabo ngaha mu Burundi. Eka mbere bongera bariyemeza gushobora gufasha kugira ngo abantu b'abarundi cyangwa abanyamahanga bafise ubuhinga n'imitahe bashobore kuza akoresha ubuhinga bwabo ngaha mu Burundi mu gusahiriza kugira ngo dushobore gushika rero kuri yambona kazoza. Natwe nk'uko dusanzwe turi ikigo kijejwe iterambere ry'igihugu, mu byo dusanzwe tujejwe harimo nyene ico cyo gushigikira cyane cyane abanyamitahe b'abarundi cyangwa abanyamahanga kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu ngaha mu Burundi. Eka mbere dushobore no kugwiza n'ibyo dushorera hanze mu makungu bikorewe ngaha mu Burundi. Ivyo byose bigaca mugerageza kugira ngo uko ibikorwa bikorwa ngaha mu Burundi bigende neza, umunyamitahe ashobore gukora atantambamyi zihari. Rero twarabira dusanga twebwe ikigo turongoye arico kigo c'iterambere ry'igihugu, eka mbere n'ubwo rwego rw'abarundi barangurira imirimo yabo mu mahanga, twasanze hari ibyo duhuriyeko bitari bike, ari naco gituma twabwize tuti dusanzwe dukorana, ariko reka dutangure gukorana mu by'ukuri biciye mu mategeko. Hariho n'ivyanditse birekana neza icyo umwe wese ahamagariwe kugira ngo ibyo tuzoba turakora tuzobikore turi kumwe dufashanya mw'ivyo tuzoba twamaze kwiyemeza. Ikindi nabamenyesha nuko dusanzwe hariho umugambi wo kumenyekanisha Uburundi, ubwiza bw'Uburundi mu makungu. Twatanguye ngaha mu kigo tusanzwe turongoye tubifashijwemo ni banki y'igihugu ari yadushikiye mu by'uburyo. Ubu tugeze aho turiko turarondera abahinga badufasha neza gutunganya ishigwa mu ngiro y'uwo mugambi. Ngaha rero ico novuga nuko dutegekanya kwifashisha kuzokorana nabo bose bashobora kudufasha gushika mu makungu ahariho hose. Mukaca mwumva rero yuko hampande y'abasanzwe baserukira Uburundi mu makungu hariho rero nabo barundi bene wacu barangurira imirimo yabo mu mahanga. Rero twibaza yuko ari nabo bahambaye basanzwe babayo bazodufasha gushikira ivyo bihugu basanzwe babamwo kugira ngo tumenyekanishe ivyiza by'u Burundi. Noneho tubandanye guhamagara abanyamitahe bava mu mahanga bashobore kuza gushinga imitahe yabo ngaha mu Burundi. Imwe ntumbero rero twavuze tuti reka ivyo byose tuzobikorane mugabo twavyanditse byashiye mu masezerano twumvikanye ko ariyo duhejeje gushira ku mukono kuruno mwanya. Rero intambara ntizibura mu gihugu mugabo twebwe ico tuvuga tuti ni ukwegeranya abantu bose bashobora gufasha, kuko cyane cyane iyo abantu bavuze yuko abantu batanguye gukora mugambi kabagora, abantu bakunda kuvuga mu bisanzwe n'ibibazo igihugu kunda gucamwo, ugasanga abantu barakeneye ibibafasha mu mahinguriro nk'akarorero. Ivyo navyo ugasanga biva mu mahanga, ugasanga birabagoye kuronka amafaranga mva makungu akwiye yo kugira ngo bazane ibishobora kubafasha guhingura ku rugero bifuza. Ivyo twebwe rero ngaho ico tuvuga mwavyumvise yuko turiko turagerageza kugira ngo abantu bashinge imitahe gusa mu Burundi biyumvira ko isoko ari Burundi gusa, ahubwo tubahamagarira kugira ngo bashinge imitahe, ariko kandi biyumvira yuko bashobora gushinga imitahe bagakora ibidandazwa biri ku rugero rukwije novuga icyo twokwita mu Faransa la qualité, kugira ngo dushobore kubishora mu mahanga. Hanyuma ya mafaranga mva makungu rero ayo banyamitahe banakenera bo nyene ahubwo babe banayinjije.
kuko tuvuze amafaranga mu makungu urumva mu makungu kandi hanini ategereza kuva mu byo twashoye mu makungu. Rero gukorana n'aba barundi basanzwe barangurira imirimo mu mahanga harimo kugira ngo mwavyumvise tubivuga dushobore no kuraronka amasoko dushobora gushoreramwo ibizoba byakorewe ngaha mu Burundi. Rero ni nk'iyo ntumbero tubaza yuko ibibazo nyamukuru bifatiye ku bibazo usanga bahura tuzoca kugira ngo umuti ushobore kuboneka, hanyuma ari byo babigoranye navyo mumva yuko dufise ibakwe ryo kuba dukukira ibiro by'umukuru w'igihugu. Twibaza yuko birimo bizofasha kugira ngo abarongozi bakuru b'iki gihugu bashobore gufata ingingo zibereye aho bikenewe hose, kugira ngo abanyamitahe muri rusange boroherezwe n'abarundi baba mu mahanga bashaka gushinga imitahe yabo ngaha mu Burundi nabo nyene boroherezwe barimo. Bwa mbere bwo dukorana muga twakorana mu Kirundi, ubu rero tugiye gukorana neza rero no kuvuga tubikore tuvyishimiye kubera ko dufise ubucuti buduhuza uno munsi. Bisigura amasezerano ni cemeza neza yuko dufitaniye cyo no kwita